Kirize ikiganiro ku masezerano Imana yahaye ihanga ry'abarundi. Haleluya, ninde mugabo nka Yesu. Haleluya, ninde mugabo. Ibiganiro ku masezerano uhoraho Imana yahaye abarundi ikarushikiriza ihanga ry'abera. Tugira tubashikirize ubuhanuzi bwashikirijwe n'umukozi w'Imana Beba Gideyoni. Ubuhanuzi 20 bwa Beba Gideyoni ku Burundi. Bwa Beba Gideyoni ku gihugu c'u Burundi. Umuhanuzi Beba Gideyoni yari umurundi avuka mu ntara ya Makamba, akaba yari yarahungiye mu gihugu ca Tanzania kubera intambara yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972. Yasengera mu ishengero rya Panekote igatumba muri Tanzania, mugabo akagenda arashikiriza ubuhanuzi uhoraho Imana yahora imubwira cane cane ngo aburire ihanga ry'abarundi. Hariho abantu benshi bagiye barishimikiza imburi ziwe, abandi bakazubakirako kugira ngo batange imburi ku gihugu c'u Burundi. Tubibutse yuko n'abanyamahanga b'abazungu bavugishijwe ku gihugu c'u Burundi. Umuvugishwa Beba Gideyoni ivyo yahanuye vyose vyagiye biraba mu gihugu cacu c'u Burundi, uko yagiye abitondeka kimwe ku kindi gushika ubu. Uyu muvugishwa n'Imana yaratashe mu Burundi, kandi abandi bakozi b'Imana ntibamwakiriye nk'umukozi w'Imana kuko bari barumvise imbura atanga. Ari mu gihugu c'u Burundi ku gatumba iwabo mu ntara ya Makamba, yavuye afatwa n'ingwara bamutwara ku bitaro bikuru i Makamba, biranka ko bamuvura. Bamufatana urugendo ngo bamutware kumuvuriza mu bitaro bikuru i Bujumbura. Bageze mu nzira, uhoraho Imana imubarira iti, babwire bagusubize inyuma kuko utazokira, utegerezwa gutaha kuko igihe cawe kirageze. Kuko bari bazi ko ari umuhanuzi adasanzwe, baciye bamwumvira bamusubiza ruguru iwabo, iyo yari asanzwe aba kw'itongo ryiwe. Amaze gushikayo, uhoraho Imana yamubariye ngo babwire ibigira bishike. Ico gihe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 992, amatora y'umukuru w'igihugu ntiyari bwabe. Imuhiriwe hama abantu benshi harimo intwazangabo z'igisirikare ca kera bava mu za Bujumbura, Bururi, Rumonge na ruguru baza iwe gusiguza. Yababwiye yuko hagiye kuba amatora kandi ko umukuru w'igihugu azotorwa bonyene bazoca bamwica. Ati, nimwamwica namwe nyene muzohona. Uhoraho Imana iyo ivuze ikintu kirasohora. Niko vyagenze, yaratowe baca baramwica. Intambara yabaye inyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yamaze imyaka irenga 10. Mubo yahitanye n'abasirikare ba leta y'ico gihe barimwo. Ubuhanuzi 20 bwa Beba Gideyoni bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 992. Ubwa mbere Beba Gideyoni ari igatumba mu gihugu ca Tanzania iyo yari yarahungiye
yarasavye uhoraho Imana ko yotaha agasubira mu gihugu ciwe c'amavukiro arico c'Uburundi. Uhoraho Imana yarabimwemereye, mugabo ikimubwira ko atazobaho. Twabibabwiye uko vyagenze, agapfira iwe imuhira. Ubugira kabiri, uhoraho Imana yamubariye yuko mu gihugu c'Uburundi hazoba amatora, hanyuma hatsinde umukuru w'igihugu bace bamwica. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 Ndadaye Melchior yaratowe. Amaze amezi 3 gusa abasirikare ba leta baramugandaguye kuwa 21 Gitugutu mu gihumbi kimwe n'amajana 993. Ubugira gatatu, hanyuma n'uzomukurikira nawe nyene bazomwica. Ntaryamira Sipiriyano bamugandaguriye nawe nyene i Kanombe, i Kigali mu gihugu c'u Rwanda mu kwezi kwa kane mu gihumbi kimwe amajana 994, amaze amezi 2 gusa ari umukuru w'igihugu. Ubugira kane, uzokurikira ubugira gatatu nawe bazomwirukako. Ntibantunganya Silvestre aracariho, mugabo bamwirukanye ku butegetsi babanje kumutera amazirantoke ibugendana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996. Haciye imyaka 2 yaciye ahungira mu buserukizi bw'Abanyamerika. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Receive our worship. How beautiful, how beautiful, how beautiful are the works of your hands. How wonderful, how wonderful, how wonderful are the works of your hands. Oh Jesus, oh Jesus. Hanyuma y'ivyo Imana izohagurutsa imisore n'inkumi bahabwa inkomezi nyinshi, bafise ibigwanisho, babe mu mashamba barya inka n'impene zanyu. Bazogwana cyane, ariko Imana ntizokunda yuko bafata igihugu bakoresheje umuheto, kugira ngo ntibahave bakuraho intumbero y'Imana. Bwa gatandatu, umwe muri abo bagwanya leta azotwara igihugu imyaka itari mike, yanke n'impanuro z'imiryango mpuzamahanga, kandi nawe nyene azopfa mu buryo budasobanutse. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatwaye imyaka hafi 15 ataraheza manda yiwe igira gatatu. Kuwa 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020 leta yatangaje yuko yishwe n'umutima wahagaze. Abantu benshi byarabananiye kuvyemera gushika ubu, ku myaka 55 gusa y'amavuko yaramaze. Ubwindwi uwo azokurikirwa n'uwundi mukuru w'igihugu w'umusirikare, azotwara umwanya muke kuko atazoheza ikiringo ciwe. Uwo azotwaza igitugu, amanyama, mu gihugu haba amapfa n'ubukene bwinshi, kandi azokwikurirwaho n'abo mu migwi iwiwe. Ubwo 8, hanyuma yaho hazoba impunzi nyinshi zibura aho zica, kandi aho zizoba ziri hose zizoca zihebura, mbere zice bugufi imbere y'Imana, kuko zizoba zatakaje icizere cyo gusubira kugaruka mu gihugu. Ubw'icenda, hanyuma Imana izoca ihagurutsa umugwi uvuye inyuma y'igihugu witwa Ruburakigongwe. Hejuru y'amapfa, ikigoyi n'ubukene, hazokwiyongerako ibiza by'indwara, gushika n'aho abantu bagira imyidogo myinshi mu gihugu. Abantu bazogira imitima nk'inyamaswa, abajejwe ubutungane
bigire basi ndabibazwa abajejwe gutabara abandi nabo aba ari bo bababera imitwaro. Ubw'icumi, ico gihe abasirikare b'u Burundi bazonanirwa gushika naho bambara ibikwembe n'impuzu z'abagore, bicare hasi bamanika amaboko bakoma amashi kugira ngo barabe yuko bokira kubw'iyo ntambara isonzwe n'ubukene. Bw'icumi na rimwe, umuntu azoba ariko ikimenyetso cyo gupfa ntazokira, naho azoba yarahungiye mu mahanga azokurwayo kugira ngo aze gushitsa ico isezerano ryavuze, kandi n'abari mu mahanga bazogwayo. Amagare n'amafarashi bikurikiye Mose bishiriye mu nyanja, inyanja irabimira. Gutabarwa kuba kurabonetse mu Bisiraheli, batangira gushimira Imana ko yabatabaye. Amagare n'amafarashi bikurikiye Mose bishiriye mu nyanja, inyanja irabimira. Gutabarwa kuba kurabonetse ku Bisiraheli, batangira gushimira Imana ko yabatabaye. Shimwa Mana waradutabaye, ni wowe wadukijije amaboko ya Farawo. Shimwa Mana waradutabaye, wadukuye mu buretwa kwa Farawo. Haleluya! Shimwa kabiri, amaraso azoseseka mu Burundi azoba menshi, azoduga ashike ku jisho ry'ikirenge. Muri ico gihe n'ibihugu bibanyi vy'u Burundi ntibizoba bitekanye, kuko hazokwaduka intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda n'ibindi bihugu biyivangemwo. 13, Uhoraho Imana izogwisha imvura iminsi 3 ikubure ayo maraso mu gihugu cose. 14, umuhirwe n'uwuzohunguka barubura kigongwe bararenganye. 15, hanyuma y'ivyo Uhoraho Imana izoca izana uwo yamaze gutora ngo arongore igihugu c'u Burundi imukuye mu mahanga iyo yamunyegeje. 16, kubera yuko abantu bazoba barapfuye ari benshi, abazomufasha gutwara bamwe azobarondera no hanze y'igihugu c'u Burundi. Hanyuma y'ivyo Imana izocizana uwo yamaze gutora ngo arongore igihugu c'u Burundi umukuye mu mahanga iyo yamunyegeje. 18, ico gihe abarundi b'impunzi bazoba baragiye mu bindi bihugu batwawe n'inkukuma canke indege, bazoca bahunguka bagaruwe n'inkukuma nyene. 19, impunzi ya nyuma y'umurundi ishitse mu gihugu c'u Burundi, impunzi ya mbere y'umutanzania nayo izocishika mu Burundi. 20, ico gihe igihugu c'u Burundi kizoca cubakwa neza ku buryo butangaje, kandi abarundi nibo bazotwara umuvyo n'ikanguro kw'isi yose imbere yuko Yesu Kristo agaruka kw'isi. Iyo Imana ivuze ivyo iba yavuze vyose birashika. Mu vyo yavugishijwe hoba hariho ivyo wari bimaze. Said Holy Spirit. Somebody say Holy Spirit. Holy Spirit.
ihonya abanyakibi aho bari hose si iterabwoba ahubwo ni akamo gahamagarira abarundi kwihana. Imana yahishuriye umuvugishwa yagendanye na Beba Gideyoni yuko igice ca kabiri c'iyo ntambara kigiye gushika ku Burundi vuba, kuko ingabo zarungiswe n'ijuru zamaze gushika mu gihugu cacu co kimwe no mu mahanga. Imana ishishikara itanga inzozi n'inyereko ku bantu benshi, kandi abatari bake baguma basemerera ku mihora itandukanye bavuga ibigiye gushika ku gihugu no mu mahanga. Umuntu w'ubwenge yovyumviriza maze ntiyihute kubisuzugura, ariko nyabona akiyeza kandi agatunganya ingeso ziwe, kuko ntaco aba ahomvye atari inyungu y'umurengera. Mugenzi, ubonye izi mburi 200 za Beba Gideyoni, umenya yuko ari ivyayazwe, ijambo ryasizwe na Beba Gideyoni rigukomerekeje. Wigumye, ntute ururimi. Abafise ibanga bararigendera. Umwami n'umukiza Yesu Kristo tumwamamaze. Amen. Burundi gihugu c'abasokuru, gihugu c'amata n'ubuki, reka kubwira batakuzi mu mahanga, gihugu nkunda cane. Tuzoguhayagiza uri mwiza Burundi. Mwariko murakurikirana ikiganiro ku masezerano Imana yahaye ihanga ry'abarundi. Muzohora mukurikirana n'ibindi vyinshi Imana yahishuye ku Burundi. Tubashikiriza amajambo y'ubuvugishwa ahagaze ku ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya yera, kandi ashigikiwe n'ibikorwa biboneka Imana imaze gukora. Ivyo vyose muzohora mubisuzumisha ijambo ry'Imana no gusenga musiguza mpwemu yera. Twese duteramire ayo masezerano, nakagaruka tuzosubira ubutaha. Umwami Yesu Kristo yamamare. Amen.